AFC M23 ikuye mu gisagara ca Uvira Tombe. Aka kajambo Uvira Tombe kagaragara inshuro ibihumbi n'ibihumbi ku mbuga ngurukana bumenyi inyuma yaho uyu muhari AFC M23 gwanya leta ya Kongo wigaruriye ico gisagara. Inyuma yaho nibwo hagiye kugaragara itangazo rivuga ko uyu muhari AFC M23 urekuye iki gisagara ca Uvira mu mahoro. Kuri uyu wa 15 Kigarama umwaka wa 2025 Alliance Fleuve Congo AFC M23 ibicije ku muhuza wayo Colonel Nanga yasohoye itangazo ryemewe rijanye n'ivyabaye mu gisagara ca Uvira mu ntumbero yo guteza imbere amahoro no kwizerana mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 yatangaje ko iyi ngingo yo kwikura mu ruhande rumwe mu gisagara ca Uvira ivuga ko iyo ngingo igize intambwe yo kubaka icizere mu biganiro by'amahoro biri kubera mu rwego mpuzamakungu cyane cyane mu nzira y'amahoro ya Doha. Iryo tangazo rivuga ko iyo ngingo yafashwe naho AFC M23 ivuga ko hakomeje kubaho ibikorwa biyibangamira biva ku ngabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo. Mu nyandiko yashikirijwe abakurikirana ibiganiro by'amahoro AFC M23 yasabye ko Uvira isubizwa mu maboko y'inzego zemewe, hakabaho kudashira ingabo mu gisagara ibyo bise demilitarisation, abanyagihugu bagakingirwa, ibikorwa remezo bigakingirwa. Yasabye ko hoshigwaho ingabo zitagira aho zihengamiye zo kugenzura agahengwe no gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro. Ku bijanye n'umutekano w'akarere, AFC M23 yamenyesheje ko itazokwihanganira na gato imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi iguma ikorera ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko itazokwigira yemera ko ibice vyarekuwe bikoreshwa nk'ahantu ho gutegurira ibikorwa byoshobora guhungabanya umubano mwiza n'umutekano hagati y'ivyo bihugu bibiri. Turangiza tumenyesha ko iri tangazo rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 rijanye na Uvira rishira imbere inzira y'amahoro, ukwizerana, umutekano w'abanyagihugu. Ni tangazo ryo ku rwego rwa politike n'umutekano rigamije gutanga intererano mu biganiro by'amahoro no usubiza ituze mu karere. Nimba wadukurikiranye ni iki cyagushimishije muri itangazo rya AFC M23? Nimba ukunda amahoro shira ko like maze iyi nkuru yisangize abandi bose bakunda amahoro.